Football niwo mukino ku isi abawukina bafite amafaranga menshi, yewe agaragarira buri wese. Ubushakashatsi bugaragaza yuko miliyari 4 aribo bakurikirana umupira w'amaguru ku isi. Ibi byatumye tubashakira abakinnyi 10 bahembwa amafaranga menshi hano ku isi. Ku mwanya wa 10 hari Lamine Yamal. Lamine Yamal akaba yaravukiye muri Spain, muri Espagne. Akaba yaravutse mu mwaka wa 2007. Birumvikana ko uyu munsi afite imyaka 18. Akina mu ikipe ya Barcelona, akaba yinjiza we amafaranga agera kuri miliyoni 33 z'amadolari ya Amerika. Umwanya wa 9 hari umukinnyi bita Jude Bellingham. Jude Bellingham nawe akomoka mu gihugu cya England, ndavuga mu Bwongereza. Akaba yaravutse mu 2003, kuri ubu ngo afite imyaka 22. Akina mu ikipe ya Real Madrid, akaba yinjiza amafaranga agera kuri miliyoni 29 z'amadolari ya Amerika. Umwanya wa 8 turahasanga umukinnyi bita Sadio Mane. Akomoka muri Senegal, akaba afite imyaka 33. Byumvikana ko nawe yavukiye mu 1992. Yabanje gukina muri Liverpool, ariko ubu ngubu akina muri Al Nassr. Nawe yinjiza amadolari 38 y'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 7 hari umukinnyi bita Mohamed Salah. Mohamed Salah yavukiye muri Egypt mu mwaka w'1992. Byumvikana ko afite imyaka 33 y'amavuko. Akaba akina muri Liverpool. Akaba yinjiza amadolari 35 ya Amerika. Ku mwanya wa 6 hari umukinnyi bita Vinicius Junior. Yavukiye muri Brazil. Akaba yaravutse mu mwaka wa 2005. Akaba yaravutse mu mwaka wa 2000. Byumvikane yuko ubu ngubu afite imyaka 25 y'amavuko. Akaba akina mu ikipe ya Real Madrid. Yinjiza amafaranga ageze kuri miliyoni 400 y'idolari buri mwaka. Ku mwanya wa 5 hari umwongereza bita Erling Haaland. Erling Haaland nawe yavutse mu mwaka wa 2002. Yavutse mu mwaka wa 2000. Ubu ngubu afite imyaka 25. Akaba akina mu ikipe ya Manchester City. We akaba yinjiza amadolari agera kuri miliyoni 60 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga yose akaba ari ayo akura mu mupira gusa. Ku mwanya wa 4 hari umukinnyi bita Kylian Mbappe ukomoka mu Faransa. Kylian Mbappe akaba yaratangiye gukinira ikipe ya Real Madrid no mwaka. Yavutse 1999. Yumvikane ko afite imyaka 26. Akaba yewe yinjiza amadolari agera kuri miliyoni 70 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 3 hari umukinnyi bita Karim Benzema w'umufaransa wavutse mu 1988. Byumvikane yuko afite imyaka 37 y'amavuko. We akaba yinjiza amafaranga agera kuri amadolari 100 buri mwaka y'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 2 hari ikirangirire muzi nka Lionel Messi. Lionel Messi yavutse mu mwaka wa 1987. Byumvikana yuko afite imyaka 38 y'amavuko. Akaba amaze gutwara Ballon d'Or 8. Akaba kandi ari nawe watwaye ibikombe byinshi ku isi, birimo nka Copa America, Champions League, ndetse akaba yaraciye agahigo agatwara igikombe cy'isi cya 2022. Uwo tukiri kumwe mu kiganiro, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo na video ubutaha uzabibone mu ba mbere. Nurangiza ukande like kugira ngo YouTube ibashe kuzamura ino video nayo irebwe n'abantu benshi. Ese abakinnyi b'ibirangirire ko twabavuze, murumva yaba ari nde uri ku mwanya wa mbere? Muri aka kanya gato shyira igisubizo cyawe muri comment, wandike umukinnyi wakabaye ari ku mwanya wa mbere. Rero nabyo gutinda, reka turebe umukinnyi wo ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere hari umukinnyi muzi nka Cristiano Ronaldo. Akaba yavukiye mu gihugu cya Portugal. Akaba yakinnye mu makipe harimo nka Manchester United, Real Madrid, Juventus. Ubu ngubu akaba akina muri Al Nassr. We akaba yinjiza amafaranga agera kuri miliyoni 230 by'amadolari ya Amerika. Cristiano Ronaldo akaba ari we ufatwa nk'ikirangirire k'uyu munsi. Ese nawe muri kubona ubushakashatsi bakoze ari bwo? Tubwire muri comment umukinnyi wakabaye uri kuri uyu mwanya. Rero making sure neza ko wakanze subscribe kugira ngo uzabone na video y'ubutaha. Ciao ciao.